ushobora guhora umwanya utari muto nuko hari impamvu. Nanze mfise agahinda ntangere, mfise umubabaro utuma nshobora guhora. Gusa ico namye ndavuga ni kindi nyene, igihe kimwe hazobaho umuntu azohaguruka akuvugire mu kibanza cawe. Igihe kimwe hazobaho umuntu azohaguruka abamubwira amajambo wari kumviriza abari wayumva mu kibanza cawe. Igihe kimwe abana bawe bazobura uwo baririra, baje kuririra uwo utari umuvyeyi wabo. Barayamaze bati amahanga niho umwana arira nyina ntiyumve. Urupfu nibwo rutuma ico kintu kiba. Umuvyeyi akunda abana, umuvyeyi yitaho abana, ariko hariho umunsi abo bana bazokorora musozi, hariho umunsi abo bana bazorira, ariko uri umuvyeyi ntushobore kubumva. Ibyo byose bizobaho. Ico gihe kiriho. Hariho umunsi utazoshobora guhaguruka ngo ukore, hariho umunsi utazoshobora guhaguruka ngo uvuge, hariho umunsi bazogufatira ingingo zose ata decision nimwe uzoba ushoboye kwifatira. Uwo munsi ico gukorerwa, ikintu cyose bazogukorera n'uwundi azokikuvugira. Ibintu byose bazobikugurira, nta na kimwe uzoba ushoboye kwigurira. Hamwe n'amahera yawe yose, hamwe n'ubushobozi bwawe bwose, ibyo byose bazobigukorera. Amahera yawe azosigara mu bawe, impuzu zawe zosigara mu bawe, ibyo wari ufise byose bizobura. Uwo munsi si wowe uzoshobora kuvuga ijambo, ariko hariho umuntu azovuga ijambo mu kibanza cyawe. Uwo munsi ni umunsi abagukunda bose bazoba bariko barakorora amosozi, abari bakwitaho bose bazoba bariko bararira kubera wewe. Nawe ntuzoba uriko urumva ayo marira, nawe ntuzoba uriko urabakurikirana, ariko uwo munsi nawo si uwundi munsi. Ni umunsi w'urupfu rwawe, ni umunsi utazoba ukiri muzima, ni umunsi utazoba ugishobora kubona, ni umunsi utazoba ugishobora kumva, ni umunsi utazoba ugishobora guhumeka. Gutambuka vyovyo n'ibindi bintu, kuko uragwara ukareka gutambuka, ariko uwo munsi ni umunsi uzoba wibagiye gutambuka, utazosubira kuvyibuka ukundi. Rero bakunzi ba INYISHU neza, kino gihe uwundi arimwo, kino gihe turiko turabona, nawe urashobora kuzogicamwo, nawe urashobora kuzokibona. Uno munsi ni igihe cyawe, uno munsi n'umunsi wawe. Ndashaka ndakwibutse uko uri kose, korera Imana yawe. Fata akanya wiherere usenge, ntaco bitwaye idini urimo, ntaco bitwaye ico wizera. Fata akanya usenge, kuko hano ku isi siyo tuzokwama ibihe byose. Ejo uzopfa, ejo nzopfa, ejo tuzopfa. Nta wigeze abona ejo, wabonye ejo nawe yarapfuye. Niho ejo hawe, niho ejo hanje, ni umunsi w'urupfu rwawe. Rero bakunzi ba INYISHU neza, itegure. Uri umukristo usenga Imana kandi ubandanye wiyeze. Uri umumizimana, egera kandi ubandanye wiyeze, usere dua. Ibyo wizera byose gerageza wiyeze, gerageza witungane, kuko ejo sahawe, ejo naho Imana. Kugira ngo turabibona hano turi kumva z'abantu batandukanye. Ntaco bitwaye, umuntu ntapfa asaje, umuntu ntapfa ari uko amaze imyaka myinshi. Umuntu apfa ari uko igihe ciwe kigeze. Abana barapfa, abakuze barapfa, abajene barapfa, abamama barapfa, abapapa barapfa. Abantu bose barapfa. Yaba umwana arashobora gupfa, yaba ukuze arashobora gupfa, yaba umutama arashobora gupfa, yaba uruyoya rurashobora gupfa. Rero bakunzi ba INYISHU neza, nuko twiyegereze, umwe wese yegereze Imana, yegereze icyo yizera, kugira ngo umenye neza ejo sahawe, ejo naho Imana. Ibyo ukora byose, ejo sahawe, ejo naho Imana. Hariho umunsi ushobora kwikorera ikintu na kimwe, uwo munsi uzoba wapfuye. Ivyo rero kuzenjura ni muvyara wanyu. Murazi yuko nkunda kuvuga menshi, nkunda kuvuga cyane, ariko uno munsi nagumye mvuga bukeye kugira ngo tubitahure, kugira ngo tubibone, mubibonesha amaso.
izimva zose ntizirimo abatama, izimva zose ntizirimo abatamakazi, ariko izimva zose zirimo abantu batandukanye. Izimva zirimo abadokiteri, izimva zirimo abaprofeseri, izimva zirimo abize n'abatize, izimva zirimo abatunzi n'abakene, izimva zirimo abantu bose b'ubwoko bwose, izimva zirimo abantu baba mw'ibarabara, bo mw'ibarabara, abana bo mw'ibarabara, izimva zirimo abantu bari batunze basohoka baja mu miduga, izimva zirimo abantu bakoresheje indege nk'imodoka, abantu bakoresheje ibitandukanye, izimva zirimo ndetse n'abakoze amateka mu gihugu ndetse no ku isi. Zino mva nizo zibabitse kuri uno munsi. Naco bitwaye ukuri kose, naco bitwaye ko wibona, ariko ino mva irakurindiriye nawe umunsi umwe, kandi sitera ejo uzopfa, ejo nzopfa. Wibuke yuko inyuma y'urupfu hari ubundi buzima, ubyizere utabyizeye, inyuma y'urupfu hari ahandi hantu umuntu aja, hari ahandi hantu aba yiteguye kugira. Tegura inzira yawe, tegura igihe cyawe, tegura igihe cyawe. Ijambo umwe mu bakuru b'umuryango kugira ngo agire icyashikirije. Mama ni sawa? Twari tuje kuraba mama wacu aho twamushinguye no musakuje amezi 2 rero kuko tuzi ko akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Twari tumukumbuye cyane kuko bivanye n'ingene twari tumuzi mu muryango yari kirumara. Niyo mpamvu twifuje kuza kumushika ko nk'abana biwe cyane ko twamukunda, yadukunda, twamukunda cyane. Utaza akamaro ka mama n'utaramutakaza arabaza uwamutakaje niwe menya akamaro kiwe. Niyo mpamvu twaje kumushika ko mama wacu nabo tuvukana ko twari tumukumbuye cyane. Amezi 2 tutamubona atari kumwe nawe, yadusize tutamwanse, ahubwo twaramukunda cyane. Imana yo ibibona niyo yamukunze kurusha twebwe, ibona ko ari byiza ko yo mutahukana mama wacu, ariko suko yagiye tumwanka, yagiye tumukunda cyane mama. Twaramukunda nk'abana biwe. Jenda umwana mukuru, umwana we w'imfura, namukunda cyane mama wanje. Nawe nyine naryamye arabibuzi kuko tuje ngaha ko twari tumumenyereye, atubonye nk'abana biwe aduha kaze, karibu bana banje. Akona musi waje kumugendera mama kuko bidakunda ko ari buvuge, umva bisha bigorana nyene. Nta kundi na wangu ubugombe bw'Imana, Imana ibona ko ari cyiza, nico cyiza niciyo ikorera.
nuko bimeze. Murakoze cyane. Ego. turamushimiye cyane ku ijambo dushikirije berekana urukundo nyago bari bafitiye umuryango bari bafitiye mama berekana akanyamuneza bari bafise igihe bari kumwe n'umuvyeyi wabo. Reka twegere Aisha nawe n'umwe mu bakuze nyene mu muryango agira ico avuze ashikirije muri famille ku bwa mama wiwe. Aisha ni sawa? Ni sawa. Twashaka kugira ico ushikirije ku bwa mama nawe. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga. Nongeye kandi gushima INYISHU media kubona naje kwibuka umunsi wa mama yapfiriyeko. INYISHU media yambaye inyuma, yambaye hafi. Mama wacu ni mama twakunda cyane, ariko Imana yamukunze kuturuta. Yego. Sinogenda mu bintu ninjire mu buzima bw'Imana, ariko Imana ifite imigambi yayo kuvuga imutware idusige twebwe. Gerageza uvuge ntacyo. Ndashima. Ntabwo byoroshye ariko yego ni gushima kukira kintu cyose cyatubayeko. Umubyeyi tutegeza kuza kumwibuka. Nta menshi mfise kuvuga. Yego. So bakunzi ba INYISHU media yari Aisha ariko agira icyo ashikirije ku muryango, ku bakunzi biwe, ku byagiye biramubako muri famille yiwe, mama wiwe murabonye ingene byagenze. Sinzi ko hari uwundi ashaka kuvuga ijambo kuri ku byerekeye na mama wiwe. Hasi cyo tubwiye. Kuna ndashimye cyane, numva nezerewe kubona ko suye gushika kandi kumva ya mama kuza kumuramusa kandi ni umuvyeyi twakunda cyane, ni umuvyeyi yatuba hafi cyane, ntiyatuvanze. N'ukuri turabishimira Imana, n'ukuri tumva tunezerewe kandi kubona dusubiye kuza kumuramusa bwira kandi yego naho murakoze. So bakunzi ba INYISHU media muri make byari ivyo, ngira ngo murabona yuko nta munezero w'ikirenga gusa, ariko barahimba kubona baje kandi kwibuka umuvyeyi wabo, kwibuka ibyiza bakoreye. Ntawo kwibagira umuvyeyi, ibyo yakoze nagaseseshwa rumuri. Yego nibaze ko ari ivyo natwe twahimbawe no kubaherekeza, kubashigikira mu bihe nk'ibi. Yego bakunzi ba INYISHU.